Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Walter Kwizera. Itekanirwanyu mwebwe mwese mwahisemo gukurikira radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Mwanakoze kwitaba isango turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 20 Rusama umwaka 2026. Ndabaha ikaze muri ano makuru twabateguriye aho naho ndahera ku ngingo nkuru ziyagize. Ubwo bano umwiheburo ni byinshi mu barundi batsindaro mu gihugu cya Afrika y'Epfo kuko imvukira z'ico gihugu zeruka kumenyesha abo barundi cyo kimwe n'abandi bahatsindaro ko badasubiye iwabo ari ukuzimanganirizwa ubuzima. Umusore atagira inzu kandi sakaye n'umwigema dakore ibikorwa byo kwiteza imbere abivyo kubakana bo baravyibagira nkuko muza kuvyumva mu itangazo ry'uramuswa komine Muyinga. N'igice cya kabiri cyano makuru nkuko vyama ku minsi yose ya gatatu tubashikiriza ikiganiro kw'isoko. Uyu munsi turabira ingene inzoga zizimbutse ziriko zirahurumbirwa cyane n'urwaruka zigisibije mu Burundi. Ana ariko nca ku masonga ni musangwa ikaze mwidonido ryano makuru. Nongeye kubaramutsa ano makuru tuyahere mu gisata cha politike. Ubwishanyi bwabaye mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 ntibwari bukwiye kwitirirwa gusa ihonyabwoko ryakorewe abahutu kuko mu bishwe harimwo abarundi bo mu moko yose. Ivyo byashikirijwe na Leon Ngendakumana mu kiganiro ijambo ni rwawe cya radio RPA cyo kuri w'Imana uheze igenekezo rya 17 Rusama. Nkuko Leon Ngendakumana bivuga hakwiye gushinga umugwi wigenga urikiyemwe abantu bo mu bwoko bwose babuze muri ubwo bwicanyi. Uwo mugwi ugafashwa kandi n'ishiramwe mpuzamakungu ONU kugira ukora amatohoza yigenga kuri ayo marorerwa hanyuma hatangwa izina ribereye ry'ivyabaye. Dukurikire Leonce Ngendakumana. Ibyabaye byarabaye abarundi barishwe bo mu bwoko bwose. Cyo ni cyambere. Icya kabiri kuki batabihurizako nuko abahutu bikwegerako abatutsi bakikwegerako. Icya gatatu turiko turondera iki kagire umuhutu yibaza ati nukugira turondera abatutsi babikoze umututsi baza guturondera abahutu babikoze byarabaye karabaye. Ibyo ni histoire iriko byarikwa neza gusa kugira bizofashe abazodukurikira ntibize bisubire. Ico tubaze tucumbika ariko neza twarabuze uburundi bwarabuze hapfuye abarundi byokorwa n'umugwi ushizweho na leta y'u Burundi harimwo bagafashanya n'ishyamba mpuzamakungu onifatiye ububasha. Uwo mugwi mbere ukaburimwo bose bakabitohoza ko neza ko bitohojwe n'umugwi w'abahutu cyangwa tohozwa n'umugwi w'abatutsi. Ari umugwi w'abahutu uzobwije abatutsi ngibi biriko biravugwa, ari umugwi w'abatutsi uzobwije abahutu. Nayo kubw'umumenyesha makuru Bobo Rugurika arongoye radio RPA nawe yari umutumire muri ico kiganiro yavuze ko imfuvyi zo mu gihumbi kimwe n'amajana 1972 zikwiye kubwirwa ukuri ku vyabaye muri ico gihe. Akanamenyesha kandi ko abarundi bakwiye kuba maso ku makuru y'ibinyoma n'amahinyu avugwa mu vyegeranyo by'umugwi Sever kugira ntihagire usubira gukwegerwa mu njyane zashize igihugu mu kaga muri kahise. Dutege yomi Bobo Rugurika. Biza byo mu 2022 n'ikintu kibabaje. Abantu bose bakozwe ko gutya bakeneye guhozwa, bakeneye kumenya ukuri ku vyabaye, kumbure no gushungushwa cyangwa nyene guhozwa. Jewe ndashaka nk'umunyamakuru ndifuza ko imfuvyi zose zirindwi na kabiri turifuza yuko butunganirizwa bobwiga ukuri ku vyabaye bakamenya ukuri kuri nyuma kwahitanya abavyeyi babo kuko n'abantu babiri bo mu bwoko butandukanye ariko babuze abavyeyi. Uku kuri rero niko CNDD-FDD irikirabahisha bose kuko uri mu bwoko bw'abatutsi niyoryoherwa gusa no kumva ndayicariye ejo abibwiza uko atumvise ko ari ibintu bikurikije amategeko bimuhumurire. Cyo kimwe n'umuntu wo mu bwoko bw'abahutu uwoja ngaho agatangura gukoma gatoka ati ndayicariye agitunganije nibaza none ko kuba ari kwihera. Naha rero mvuga yuko ibiriko biraba ni ibintu bya tricherie tugira amahirwe sindi ariko nuko no mu CNDD-FDD bonyene babona ko
ibi bintu birimo amahinyu kandi batabihurizako kuko hari n'abavuga bati n'ivyemezwa n'itego ry'umukuru w'igihugu bizoba ari ikintu politike ejo hashobora kuza uwundi akazogitanganya eske none bizoheza ibi bintu bivuri bikomere abantu bo mu bwoko bw'abahutu babuze bagi eske bizoza bivuri bikomere abantu bo mu bwoko bw'abatutsi babuze 2022 na rero mvuga yuko abarundi bose baba bakwiye kugaba cyane cyane tukanga yuko haba ikintu kibi gisubira kuza gikomba kuvyura injyane mu Barundi. Oya ari Bob Rugurika umwe mu batumire b'ikiganiro ijambo ni rwawe giheruka tukiri muri politike kandi ukugarukana Evariste Ndayishimiye kurongora Burundi bizoba ari uguta igihugu mu kaga ivyo bishikirizwa n'umuhari mape Burundi buhire ubicishije mu itangazo wasohoye kuri uyu wa kabiri. Emery Pacifique Giraneza arongoye umuhari mape Burundi buhire asigura ko imyaka 6 amaze ku butegetsi Evariste Ndayishimiye yerekanye ko abuze uburongozi bwiza buzana impinduka ishemeye mu gihugu. Dukurikire Emery Pacifique Giraneza arongoye umuhari map Burundi buhire. Inyuma y'imyaka 6 turongowe na Ndayishimiye tubona aho igihugu kigeze, aho ubukene bwabaye ndanse, aho ibintu vyankenerwa mu gihugu nk'ibitoro canke ifumbire n'ibindi bitaboneka mu gihugu, aho ubona yuko ubuzi bwa leta butagikora ivyo bujejwe, hariho ukudakora ivyo abantu bajejwe mu korohereza abanyagihugu, aho usanga n'abanyagihugu batacizigiye iyo leta nyene. Ibi bitwereka ko hariho ukubura kugaragara k'ubutegetsi nyabwo, ubutware nyabwo nk'uko Rwagasore yabivuga. Hanyuma rero ibi urabona yuko aho kuyobora abantu nk'abarundi ubu butegetsi buhitamwo kubagabura imigwi. Urabona yuko imvugo zijanye n'ubwoko zagarutse mu gihugu, urabona yuko abatagwanye umengo sabarundi mu bandi. Ibi rero Uburundi burakeneye impinduka y'ubuyobozi yihuse kandi yimbitse, no kuvuga ivyo twita politique de la refondation de l'État et de la nation burundaise. Rero tubona yuko Ndayishimiye agarutse gutwara igihugu c'u Burundi nk'uko uwo mugambwe mushize imbere ari uguta igihugu mu kaga. No kuvuga birateye isoni, vyerekana ko mugambwe atabantu bagishoboye gutwara igihugu ufise, kuko no mu mugambwe muri CNDD-FDD abo tuvugana baratubwira neza yuko babona yuko uyu muntu Ndayishimiye adashoboye gutwara igihugu. Kubw'ivyo rero warongoye umuhari mape Burundi buhire ahamagarira abarundi bose kujamwe bakiyamiriza ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD kuko wananiwe kurongora neza Uburundi. N'ubu dukurikire Emery Pacifique Igiraneza. Abarundi tubasaba guhaguruka bakanka bakiyamiriza uwo mugambwe utagira abashoboye gutwara igihugu, ugashira imbere uwo bibagaragarira bo ubwabo ko vyamunaniye kubayobora no gutwara igihugu no kubashikana kuvyo bifuza. Barazi neza yuko barara batariye bakirirwa batariye, barazi yuko bagenda ibirometero vyinshi baroye ku kazi kuko badashobora kwiyunguruza, barazi yuko abana babo batakigira ivyo bariko barigishwa mu mashuri, barazi yuko abarimu bahembwa intica ntikize, barazi yuko abaganga bahunze igihugu, barazi yuko nabo barimu bariko baragihunga, barazi ko ugwaruka rw'igihugu rwaburaniwe ruriko ruraja gukora ubuzi abarundi mu busanzwe batari banezererwa gukora mu bihugu batanezerewe kujamwo, ariko kubera gusa iyi ntwaro ya Ndayishimiye ivyo vyose bikaba biriko biraba. Rero tubona yuko hakwiye kubaho ugushira imbere kumvikana kw'abarundi, dialogue nationale, abarundi bagahera ubwoba, hanyuma bakahaguruka bakavuga yuko iyi candidature batayishaka kuko ubu butegetsi buriho vyabunaniye gutwara. Hakabaho ugushira hamwe kw'inguvu gushobora guhindura intwaro iri i Burundi ubu. Uyari Emery Pacifique Giraneza aramutse umuhari mape Burundi buhire. Mukanya tubayagira ivy'agateka kazi na muntu. RPA
mwari mwavyumvise mu ngingo nkuru zano makuru. Abarundi baba mu gihugu ca Afrika y'Epfo baratabaza ko babayeho ntibuca kubera uruhigi ruriko rukorwa n'imvukira zaho ku banyamahanga. Uyu munsi bakaba bagiwe ko umunyamahanga azoshikana igenekerezo rya 30 Rusama akiri muri ico gihugu azicwa. Bagasaba amakungu guhaguruka kiyamiriza amabi n'iterabwoba biriko bikorerwa abanyamahanga baba muri ico gihugu. Kurikirwa mu Barundi baba mu gihugu ca Afrika y'Epfo mu ntara ya KwaZulu Natal yavuganye na radio RPA. Bagomba baza dusanga kuzi dukora usanga gusanze mu ishop ukoreramwo bakakwiba byo basanze bakabitwara gusanze muri saro aho mwera bataka ukubita mu mashini byose bagatwara bakakwirukana. Abantu benshi babize barirutse ntibagiye baja niyo bava kwa muganga ntugwara ntibibungenga ugende usaba ubufasha kwa muganga cakwirukana umunyamahanga n'ubwenzi wanyu. Rero baduhaye ko gushika tariki 30 z'uku kwezi umunyamahanga wese azoye ngaha South Africa ariko uzomwica akamuturiza amapine, kandi ubundi muri Amerika harababigenza bakwambika ipine bagushirako essence bagaca baguturira. Benshi tubayeho mu bwoba by'ukuri ntivyoroshe, tubayeho nabi turaramye buca. Rero byo ku mugoroba niho abantu nyamahanga benshi bavuye mu bihugu bitandukanye kubera ubwoba barimwo n'ukuntu baguma batotezwa bahuriye mu gituro gikuru ca polisi bajya gusaba ko bakingira. Abantu benshi barayeho ubu none hora kiri, ariko ejo ku mugoroba naho batwaye ahantu boshobora kuba barabaye mugatasanga hari n'abenegihugu barabanira ko binjira aho hantu. Rero ico polisi ikoze aciza ari polisi ari nyinshi tangura kora vyose vyokera tangira kubarasa ibisasu ngatarajya amasasu nyene asanzwe. Hariho abakomeretse, abantu benshi birutse, harimo abamama, harimo abana. Bico twosaba nuko aseri uva mu gacerere irimo ikatuvugira, kuko niwo muvyeyi dufise. Leta twaba twizigiye iyo niyo yatumye abapolisi baza kuturasa. Turasaba ko bodufasha rero kugira ngo ibintu bihere. Cyose twasaba amakungu ko yodufasha kugira ngo badufashe muri ibintu kandi badukateye ubwoba. Ntivyoroshe abanyamahanga Abarundi muri kino gihugu ca South Africa tubaye mu bwabo butagira izina. Nari nabibagiye mu ntango zano makuru mu bijanye n'imibano musitanteri wa komine Muyinga yarafashe ingingo y'uko imisore n'inkumi bimirije gushinga izabo umusore ategerezwa kuba n'imiburi burafise inzu yubatse neza uko izoba ingana kose, nayo umwigeme agakora ibikorwa bimuteza imbere. Ibiri muri iryo tangazo na Hervé Niyuhire. Mwitangazo jiwe ritewe ko umukono na musitanteri wa komine Muyinga mu ntara ya Buhumuza umushinga amateka Misago Amede ryo kwa 18 Rusama uno mwaka jerekeye imisore n'inkumi bimirije gushinga izabo inyuma y'amezi 8 yihimiriza yagize bice manama atandukanye yaba mu mitumba mu mazone no muri komine kubijanye no gukora bivuye inyuma no kugwanya amarigara kugira biteze imbere ngo umufuko wose uronke amafaranga umunwa nawo uronke ico ufungura. Yisunze kandi amatati akunda kwibonekeza afatiye ku bukene mu miryango mishasha, mbere bamwe bakagera no kugero rwo kwawukana. Musitanteri wa komine Muyinga kubwizo mvo yamesheje ko gucikira no gucikiza kwifuza gushinga umuryango bihanwa n'amategeko. Ari naho umutegetsi yamesheje ko umusore wese yifuza gushinga ugwiwe abwirizwa kuba afise inzu yubatse neza uko ingana kose kandi isakaje amabati canke amategura n'imatera yo kuryamako. Ikindi kiri muri iryo tangazo nuko umusore ategerezwa kuba afise umurima n'imiburi urimwo ibiti by'amavoka 10 hamwe n'ibiti 100 vy'ikawa n'ibirenga n'ibindi biterwa mbumbarugo. Ku basanzwe badatunzwe n'umwuga w'uburimyi nabo bakazokwerekana amatungo ava mu byo bakora bizotuma bibafasha kubaho mu rugo rwabo rushasha. Uwo mutegetsi kandi mu itangazo yasavye umwigeme nawe yifuza kubaka ugwiwe ko ategerezwa gukora ibikorwa bimuteza imbere kugira bizosahirize mu gihe azoba agiye gushinga ugwiwe. Na kare urugo ngo ni babiri. Mu gusozera uwo mutegetsi yasavye abajejwe intwaro mu nzego zose gushikiriza ubutumwa aho bajejwe.
urakoze Hervé Niyuhire. Hagati aho rero kuri iyo ngingo musanteri wa komine Muyinga aherutse gufata kubijanye n'ibizoshirwa imbere kubifuza kubaka urwabo, abanyagihugu baganire na radio RPA bavuga ko batangaye cyane babibonye mbere bakagirwa ko banasaba ko hakora amategeko agenga ingo n'imiryango yarahasanzwe kuko abantu bose batanganya uburyo bwo kugura ivyo bisabwa. Kurikiramo mu banyagihugu baganiriye na radio RPA. Bitangaza kubona umuntu ashobora gufata ingingo nziza zo gucinyika abantu aho bose bafatira ku myaka tukavuga ati umuntu afite imyaka 30 n'adorongo umuhungu ufitanize umukobwa nawe bafite imyaka 25 avyara imikene bo kuvuga ngo tubatse gutega igiki niyo babati bukumata ubushobozi tukazuka mu miryango yabo hoho abafite ingingo abagabo bose bafite inzu babati cyangwa abagabo bose bagema kuri matike cyangwa abakari bose bigisha abana natangaje cyane saba basaba ko ibintu ahubwo bazarafata imibanza kuvugisha inama n'abene kuko iyo bitoroshe bafata ibyo bafata batabikubije no kubavutisha no tukaba kwingingo yohagarara kuko ingorane zozo ntizizobura. Uyu munsi wa none aho tugeze itegura rimwe riri hagati y'amahera 500 n'amajana 7 ibati ni 38. Mbega uwo muntu azoba afise amahera yo kugura amabati 5 canke 10 ashobora kuba asinze amategura n'iyindi twari ibiti vyinshi, ashoboye gutera igipimo, ashoboye gutera amavoka. Mbega bizotwara imyaka ingahe? Nibareke kuba bohera muri mugongo kuko nabo usubiye muri kahe uravye bari hawe ibihe byari bigeze rero basaba kondisho zari ko bazigezweho bari gushobora. Mu gisata cy'intwaro ubu naho ishiramwe Parseme rijejwe guhimiriza abarundi guhindura ingendo rimenyesha ko mu mabanga ikigobo hakijejwe ari ugukurikirana ibikorwa vya leta ariko atari ukubishira mu ngiro. Faustin Ndikumana arongoye Parseme abishikirije inyuma yaho ikigobo hacakiwe uruhusha n'umukuru w'igihugu rwo kubandanya inyubako zo mu mugambi w'igihugu zo kororerwamwo inkwavu. Kubwiwe rero akabona ko ikibazo atari guhindura abarongozi ahubwo byasaba ko hagaburwa ibikorwa ahandi ho bigumye uko ataco byo kwigera bihindura. Reka twumvirize Faustin Ndikumana. Umushikiranganje w'atareka wenyene aherutse kuvuga ejo bundi yuko Uburundi busaba kwisanga mu mashanti adahera naho bohindura utwara ubuha cyane kugira iki ari amaprincipe gukurikiza kuvuga ingendo mu bisanzwe kugira amaproje ari amaproje yo kubaka nk'ayo ma infrastructure ibikorwa remezo akagikaragabugwa ivyo bigo nkaza ubuha bije gukurikirana ibintu ku rwego hejuru gusa bakagira karaye bikenewe bagategura imigambi keneza mugira bayintumbero bakarondera uburyo bagakurikirana ibintu byose muri rusange ngene kuri iyo project ishobore kuja mu ngiro. Mugabo hageze kuyishira mu ngiro haza abandi kirazira kikaziriza ko ikigo nka kimwe ca ubuha arico gitanifite imigambi gitegura imigambi kikayishira mu ngiro kisuzuma kikabazo cemeza ko iyo migambi yubatswe neza yagenze neza kandi n'ibikorwa byakoze ko tukibyakira. Ibyo ntabwo byabonetse ibyo aho wobigira hose nta busubagoreka kuba ibintu kugira bikorwe neza akazi karagabuzwa no kuvuga ayo ivyo bigo bigarukirizaho haca haza abandi nk'ibigo ico bita amabiro d'étude agira ivyigwa akabanza kuraba ivyigwa bijaye n'iyo projet muri rusange. Hari abandi akasanga amashira hamwe raza kubaka cyangwa gukora ayo maprojet agatogwa yeganwa kontra d'appel d'offre kandi amashira hamwe yigenga afise uburambe muri ivyo bintu nayo ari karakora uragirisha irindi ihanwa ry'abandi baza kubasuzuma nyine bari kubarubaka baza barabati mbega imbere ko bakoresha ibikoresho vya nkenerwa vyabyo bakoresha isimi ikwiye bariko barakoresha ibi kubakurikirana biro dosi rivasi b'ikintu gikomeye ibikorwa yuko birubaka. Iyo dosi igiye ku zindi kajeke za mpanda kubaka amazone ntakirahinduka. Ivyo rero niho leta ikwiye ko kugabira. Uyu ari Faustin Ndikumana aramutwishira hamwe Parseme Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Ndabibutse ko amakuru nkaya mushobora no kuyaronka muciye kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI. Mukanya turatandukira igice cya kabiri icano makuru RPA. Ubu naho n'umwanya wo gukurikira ikiganiro kwisoko. Mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku mabari karaterwa n'inzoga zikaze kandi zizimbutse mu gihugu ziriko zirahurumbirwa n'abarundi muri rusangi na cyane cyane urwaruka. Kwisoko mu gishikirizwa na Bertrand Ngendakuriyo.
kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo radiyo inzamba agateka kawe, radiyo RPA ijwi ry'abanyagihugu na radiyo televiziyo Renaissance. Ukwihereza inzoga zikaze mu Barundi bibandanya gutera amakenga kuko n'ugwaruka rudasigara inyuma. Naho mu kibano zidasiba kwiha inkumbi, izo nzoga zibandanya gucuruzwa mu mihingo itandukanye y'igihugu. Bamwe bavuga ko abategetsi bananiwe kugira isuzuma rikwiye ry'izo nzoga, abandi bati kugwaruka gwihebera muri izo nzoga kubera umwiheburo wakazoza. None ni kuki izo nzoga zibandanya zidandazwa kandi ingaruka zazo ziboneka? Abo mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu hamwe nayo gwaruka basaba iki? Inyishu ni muri kino kiganiro kw'isoko cyo kuri uyu wa 20 Rusamu 2026 mukagishikirizwa na Jewe Bertrand na kuri yo kazi. Banure kanchuri nimba mbagire ikinoneka ku mutima igihugu cyacu kigeza temba yemwe beka gishakigana nagerageje. Inzoga zikaze ziriko zirica abarundi na cyane cyane ugwaruka muri no misi mu Burundi. Nta mutegetsi numwe w'u Burundi guhera ku mukuru w'igihugu gushika mu ntwaro hasi atazi ko ziriho kandi ziriko zitema zitongora. Abarundi batandukanye aho baherereye barabona ko izo nzoga ari kibazo mu Burundi, ariko bakibaza igituma leta itazituza burundu. Tubibaze mugenzi wacu Desire Atungimana. Izo nzoga zigisibije zimwe bazita kike, agasarabwayi, susuruka, terama, zana, niko, dusubirane, imararungu n'izindi. Izo nzoga zirazwi haba mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura canke hagati mu gihugu. Abategetsi b'u Burundi kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku batware bo hasi, amabi izo nzoga ziriko zirakora barayazi. Mu minsi yeze muri komine ya Kayanza, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragaragaje ko izo nzoga azizi mbere agira kwerekana n'amabi zikora, asaba abazinywa kuziheba, abatware nabo kuzituza. Yamenyesheje ko mu gihe muri no misi abagabo baziheza badashobora no guterura akabido k'amaritiro 5 mu misi za igihugu kizoba gifise ibibazo bikomeye. Aho mu Kayanza bamwe mu batware ako kamo k'umukuru w'igihugu barakumvise. Kwigenekezo ya 12 za kuno kwezi, musitanteri wa komine Butaganzwa mu ntara ya Butanyerera yamenyesheje abarongoye ko kudandaza no kunywa izo nzoga bita ubusarabwayi na kike ko bihagaritswe muri komine Butaganzwa guhera itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu. Yabandanije mu itangazo ryiwe amenyesha ko inyuma y'iryo genekerezo umudandaza azofatwa ariko aradandaza izo nzoga cyo kimwe n'umunyagihugu azofatwa ariko arazihereza bazohanwa hisunzwe amategeko. Musitanteri Onesime Ngendandumwe yaboneyeho gusaba abajejwe intwaro n'umutekano muri komine arongoye gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'iyo ngingo. Abanyagihugu bo mu mihingo imwe twaganiriye bamenyesha ko ivyo abatware bariko barakora hamwe mu gihugu atari bibi, ariko ngo ntibihagije. Umukuru w'igihugu ngo nafata ingingo yo kugara amahinguriro azikora, gutyo umuti uzobubonetse. Bwa mbere ho nk'ibyo bone bavuze ngo babikore mu banyagihugu, ariko twe twumva kugene nk'abadandaza zo kubikora mu banyagihugu babikora mu badandaza, cyangwa ugasanga abadandaza nibo bariko barahanwa ngo bariko barabidandaza bacabanje guhana inganda zibikora. Kuko amahinguriro arabikora bakwiye kubanza guhanwa bwa mbere. Ejo dusaba rero leta nuko yogerageza ibi bintu ikabikuraho, nibwo mwandi kazugara uburyo abanyagihugu babaho bihereza ibinyobwa bikwije amategeko. Ego nivyo hariho inzoga ziri mu bumara bwinshi, ziri mu mabiro mwinshi ziriko zirakogwa mu gisagara n'ahandi hose, mbere cyane nyinshi mbere ziriko zirakorerwa ngaha mu gisagara ca Ngozi. Iyo ugiye mu zindi ntara ubona handitswe kuko zakorewe Ngozi, izindi zigakorerwa mu Kayanza, naho mu zindi ntara naho nyene zihari. Zamaze rero cyane ugwaruka kuko basigaye bazihera mu gitondo, kuko bagenda gatwaye mu mufuko nta ngorane, mugabo akaba karimo umwambiro urenze kugose ku buryo ziriko zirabagirira nabi. N'abanyeshuri rero basigaye bazitwara mu masakoshi ukibaza ngo n'amakaye atwaye kumara agacupa. Uwari we wese nyine usanga gafise saa 2 z'igitondo umuntu ariko araja mu kazi ugasanga nyine abantu baborewe ziramara abantu n'ukuri. Leta rero niraba ingene ifata ingingo cyane aba bazikora, mugabo nibaza ko bizogorana kuko bazikora bafise uruhusha rwa leta. Abantu barazinwa ugasanga babagora mu buzima bwabo. Izi nzoga barabizi neza yuko ziyayura umutwe, ariko inona leta cyane yuko zikorwa
n'abantu bo muri leta nyene caje babihangange bisanzwe vyonona ivy'igihugu rero bica kiba ikibazo biragoye ko zonahagarikwa naho bivugwa ngo zohagarikwa biragoye ko zohagarikwa kandi abongererwa kubihagarika nyene aribo basanzwe bazikora ico kica kiba ikibazo. Izo nzoga zikorerwa mu ntara zitandukanye z'Uburundi abanyagihugu twaganiriye bamenyesha ko zikorwa n'abantu bafite ijambo rikomeye mu mugambwe CNDD FDD arico gituma guhagarika amashirahamwe azikora vyananiranye. Ko bumaze kwira warakomanga ugeze hose umuntu atakuzi umari ugwaruka mijebe urahagaritswe umutima n'ingene izo nzoga zikaze zibananya ziyi nkumbi wo muharubona ko iyo ngendo itegwa nuko barundi na cyane cyane ugwaruka bari mu mwiheburo udasanzwe mu bijanye n'ubuzima kuko ugwaruka rwinshi ugarijwe n'ubushomeri. Daniel Ngendakumana avugira umuhari mijebe asaba leta gukurikirana inzoga zinjira ko zikwije ibisabwa ikongera ikita ugwaruka mu kurufasha kwiteza imbere. Kuba abana bo Burundi bazijushe cyane ikibazo ntikiba kikiri ku nzoga gusa ahubwo nicerekana ugwaruka ruri mu gahinda gakabije butakibona icyizere cy'ejo hazoza hamwe mbere n'ubushomeri butagira izina buri mu Burundi. Nisanganye rikomeye rero mu cy'u Burundi turateye akamo ugwaruka ngo ubwa mbere rwijukire inyigisho hagati yabo bigishanye abakuze n'abakiri bato berekane hagati yabo ububi bw'ivyo biyayura mutwe na cyane cyane ingaruka zavyo haba ku magara y'umubiri n'ayo mu mutwe. Turasaba kandi ubugwaruka bwubahuke ruvugire hejuru ibibazo birujana mu gahinda arivyo biza kubabwiramo kwiyononesha ivyo biyayura mutwe mu gihe ivyo bibazo bidatorera umuti urama. Tugasaba abantu kandi kwironderera abo nyene iyindi mirimo ibafasha nko kwijukira inkino imico kama imyidagaduro n'ibindi gutyo umwanya wo kwihereza ivyo bibonona ntusubire kuboneka. Leta yo twesaba kudafata minene guco kibazo ni hana yongera ihashe abadandaza ivyo biyayuramutwe ibuze n'abavyinjiza mu banyagihugu ibicishije na cyane cyane mu kigo cayo kibijejwe DBN. Leta kandi twesaba ko yogwiza ibigo byo kwigishirizamo ugwaruka nkaho bosomera ibitabu nkaho bidagadurira hamwe naho binonorera imitsi. Leta ikindi sabwa nuko yo amahirwe ugwaruka bw'u Burundi mu kuruha akazi mu kuronderera imirimo igasaba ko yoshikira abikorera utwabo kugira ngo bagwize imitahe kandi n'ubuzi bwiyongere n'ugwaruka rubonerweho. Nta kindi kizoshikana Uburundi kwiterambere rirama atari kugwaruka ruba amagabo rugafata yazo byabo nkama rukongera rukaba rukora ibibunguruza haba mu bumenyi no mu mikoro. Leta y'u Burundi nitegerezwa kugwanya inzoga zikorwa hatisunzwe amategeko zikongera zikadandazwa biciye mu nzira zitazwi kandi kanacungera n'ibidandazwa byose byinjira mu Burundi ko bikwije ibisabwa. Bisigurwa nasha niko yagize arongoye muhari iteka akabona ko leta ikwiye guha uburyo bw'ibikoresho ikigo BBN kijije gusuzuma ku bidandazwa bikwije ibisabwa haba kubikorerwa mu Burundi eka n'ivyinjira bivuye hanze. Ashaka niko yagize aremeza ko inganda zikora izo nzoga zitemewe usanga zegukira bamwe mu bategetsi bo hejuru arico gituma leta ikwiye gushiramwo ingufu nyinshi mu kugwanya izo nzoga. Nivyo muri biteka turakurikirana turabona amabi aterwa n'izo nzoga bavuga ko zifise alcool nyinshi mu gihugu uri kuraraba abazihereza. Mugabo muri biteka aho dushira ikibazo saho kuvuga ngo inzoga zifise alcool nyinshi kuko kwisi nzima harakogwa inzoga akadandazwa kengo urudandazwa rw'inzoga zifise alcool nyinshi amarico bitarike amarike aho rigiteka ishira ikibazo ni hehe mbe izo nzoga zikorwa hakurikijwe amategeko aho zikorerwa ingene zibikwa ndetse mbere n'ibizikoze n'ibizigize cyo twokwita amaingredients mbe none abari bajejwe kubikurikirana ikigo BBN hariho n'igipolisi mu ntwaro ivyo bikorwa izo nzoga zirakurikije by'ukuri BBN irafise ububasha bwo kuraba ko izo nzoga zikwije ibisabwa kandi noneho muri iteka icisha gusa si izo nzoga BBN yabwirizwa kuraba ibidandazwa byose bidandazwa vyayo bikorerwa mu gihugu n'ibiva hanze ega n'ibiva hanze birashobora kwica iyo mitiza izo nzoga zinjira n'ibindi byose abantu bafungura bararaba ko bikwije ivyankenerwa canke kije kiva hanze bashika bacihereza naho tugira tuti
nyabuna ligitera akamo leta y'u Burundi ko igihugu gifise novu y'igipolisi gafita abajejwe intwaro gafita n'ivyo bigo vya bene ivyo bibazo ntivyabwirizwa kuba muri ligiteka turemeza abo bantu bakora izo nzoga zidakwije ibisabwa n'amategeko si abantu basanzwe si bajya mubona berekanye ku mafoto cyangwa ku ntuzeri ibikorwa n'abantu bakomeye uno munsi leta idafashe itavuye hasi ntiwibaze ngo ni ikigo BN cyangwa n'abo bapolisi tubona ngo bazobihagarike bisaba inguvu za leta ihari kugira ngo ishiremo uburyo ihe inzego zikwiye zikurikirana ivyo bintu ibikwiye hama ihagarike niyo mafisi abayikora bakora iyo mafia ikora ivyo bintu nabo nyene bari muri leta bahagarike bamenye ko babwizo buba bahamagarirwa gukingira amagara y'abantu. Nero duce dusoza iganiro ku isoko muriyumviye ko batumire bacu bahuriza ku gusaba leta kugwiza isuzumwa ry'izo nzoga zikaze kugira zikugwe ku isoko. Ikindi nuko leta yoshiraho imigambi y'ugwaruka kugira gwiteza imbere narijya ugwaruka rwinshi gugarijwe n'ubushomeri. Mwakoze kudutega amatwi, ndabayisango ku munsi wa gatatu uza naho butaha. Cyari kiganiro ku isoko. Arakoze na mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo. Nino nganje nsozerera ano makuru nariko ndabashikiriza. Ndabakengurukiye mwebwe mwese mwari muduteze yomi. Bubahwe bagenzanje umwe wese kuco yaterereye kugira ngo ano makuru aboneke. Ntibagiye n'abahinga b'ivyuma batumye ano majwi muyumva atantambamyi. Walter Kwizera nje mwari kumwe kuri micro. Ndabasezeye ndabipfuriza amahoro y'Imana mu banyu no mu byanyu. Imana irinde Burundi n'abarundi naho ubutaha.